jewe Nyandwi Emery natowe n'inama nkuru y'inararibonye yaserukiye abenegihugu mu mugambwe kw'igenekerezo rya 2 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 ngombe umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe inyigisho z'akarangamutima gukundisha umugambwe n'igihugu kwinjiza abanywanyi mu mugambwe no gukurikirana abanywanyi bakorera hanze y'igihugu. Ndarahiye imbere y'Imana mushobora byose n'imbere y'abanyamabanga baserukiye abandi mu nama nkuru y'inararibonye ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe. Byongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe no kugendera akarangamutima k'umugambwe. Jewe Muhirwa Jean Marie natowe inama nkuru y'inararibonye yaserukiye abenegihugu mu mugambwe kw'igenekerezo rya 2 Munyonyo umwaka wa 2022 ngombe umunyamabanga ntunganyabisata ari ibibazo vya politiki n'ubutegetsi. Ndarahiye imbere y'Imana mushobora byose n'imbere y'abanyamabanga baserukiye abandi mu nama nkuru y'inararibonye ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe. Byongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe no kugendera akarangamutima k'umugambwe. Jewe n'ivy'abandi Maritino natowe n'inama nkuru y'inararibonye yaserukiye abenegihugu mu mugambwe kw'igenekerezo rya 2 Munyonyo ibihumbi 2022 ngombe umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe iterambere. Ndarahiye imbere y'Imana mushobora byose n'imbere y'abagumyabanga baserukiye abandi mu nama nkuru y'inararibonye ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe. Byongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe no kugendera akarangamutima k'umugambwe. Jewe Nininahaze Godelieve natowe n'inama nkuru y'inararibonye yaserukiye abenegihugu mu mugambwe kw'igenekerezo rya 2 Munyonyo ibihumbi 2022 ngombe umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe imibano n'imico kama. Ndarahiye imbere y'Imana mushobora byose n'imbere y'abagumyabanga baserukiye abandi mu nama nkuru y'inararibonye ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe. Byongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe no kugendera akarangamutima k'umugambwe. Jewe umushinga amateka mvuye kureraza natowe n'inama nkuru y'inararibonye yaserukiye abenegihugu mu mugambwe igenekerezo rya 2 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 ngombe umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe imihari ikomoka ku mugambwe w'abakenyerarugamba n'uw'imbonerakure akaba ari nawe ajejwe abahumure. Ndarahiye imbere y'Imana mushobora byose n'imbere y'abagumyabanga baserukiye abandi mu nama nkuru y'inararibonye ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe. Byongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe no kugendera akarangamutima k'umugambwe. Jewe Nasinete Mutoni natowe n'inama nkuru y'inararibonye yaserukiye abenegihugu mu mugambwe kw'igenekerezo rya 2 Munyonyo mwaka wa 2022 ngombe umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe kumenyesha no guhanahana amakuru. Ndarahiye imbere y'Imana mushobora byose n'imbere y'abagumyabanga baserukiye abandi mu nama nkuru y'inararibonye
ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe. Vyongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe no kugendera akarangamutima k'umugambwe. Ndagomba gushimira Imana yama ziga mu Burundi igihugu cacu mbere n'umugabo wacu CNDD-FDD. Kuri uyu muhingamo ya kabiri Munyonyo 2022 inama kuri naribonye yatoye abanyamabanga ntunganyabisata bashasha. Tugomba kambe twishimire kubona iduhaye abafasha mu kazi ka misi yose twajeje n'abanyamabanga. Dushimire abanyamabanga bahorana ubuserukizi bukuru bw'umugambwe ingene twakorera bitari bike kugira ngo hirya no hino barabizi bari tubavye ikivi kuva mu 2021 dufashanya kandi byagenze neza. Tukaba dushima rero dusaba yuko n'abashasha boca bashikira aho ikivi cyari kigeze kugira kibanaye kikuka. Hariho byinshi bimwe bimwe ngira ngo bizogenda birahinduka nyene tuzoca tubana dukora. Nyenicubahiro igihugu cacu mukana mu kwenda maguru naribonye twarasanze ibisata c'imibano tuteza gushyiramo ingufu cyane kuko twasanze igihugu cacu bikeneye yuko twinjira cyane kuko twaravye ingene twirirana tukaraba ingene abantu bigenza usanga kumbure twoshyiramo ingufu nyinshi kugira turabe yuko ico gisata naco cofasha kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere tugenda no mu iterambere. Abene igihugu turavye Nyenicubahiro umukuru w'igihugu bikuru kumwashize imbere maze imbere kwari bukene. Turakeneye rero yuko iki gisata naco nyene kigira ingufu. Ibindi nakazi ka misi yose tugera tubivugana mugabo ibyo bisata bibiri twabivuze kubera twasanze ariho niwo mutima ni naco naho twari muri 5 byo tuyemeje imyaka ndwi no ahanini twishimikira cyane mu bisata bibiri ikimibano n'iterambere. Twagomba kandi dukeze abashasha binjiye muri equipe nivyo umukuru yabivuze kugira umuntu andashikirwa barabintu byinshi twifurize yuko muzorangura iyo myiza. Imisanzu bose bari mu muserukizi bazoguma ari hafi tubagiye kuko akazi munakagira ngo baraza akazi ka formation baraza akagira ngo kari kenshi n'ibindi byose nibaza ko tuguma turi kumwe nyene kugira ngo turonke abantu bashobora kudufasha mu kwiga. Nanje mboneho akajo ka mbere ko gushimira inama nkuru y'inararibonye kuko yabonye ko bikenewe kunagura nka kujya ko ruvu inzoka yiyubura nko kwiyubura kuko sovuga ngo hari umuntu aba yananiwe mu kwiyubura kugira ngo tugire amaraso mashasha. Rero kandi ndabakengurukiye cyane kubona nabikoraniye ku bwitonzi. Nongere nkeze rero namwebwe bashasha munji kw'abanyamabanga kandi nongere kandi n'ubundi nkeze n'abanyamabanga nshingwabisata bahorana kuko barakoze gashimye. N'ikimenyamenya nuko umugambi w'uko uhagaze neza kandi n'abandi bo hanze barawushima. Rero no munsi ko twiyubuye umunsi w'akanyamuneza ariko nibutsa yuko ko umunyamabanga nshingwabisata atari ikintu cyoroshye. Ni igikorwa kuko abakorera mu nzego z'igihugu barakenera abakoci babona ingene bariko barakora kuko kenshi ibiba vyinshi umugambwe niwo ubibona. Navuga ko rero je ku bwanje navuga nti
kaze kugira ngo mutubonere ibyo tutariko turangura neza. Abanyamabanga nshingwabisata barafise abaminisiteri yose usanga bakorespondana, hariho discipline mu bafonctionnaire. Mu bintu vya mbere murazi tuba turwana urugamba rwo kurwanya ubukene, umugambwe ni uje imbere. Iyo umugambwe utabaho najya amakoperative ntababaho. No munsi rero ni kuvuga mutegerezwa kudufasha urwo rugamba kugira ngo ibintu byose bigende neza mu gihugu, ntihagire ikintu kiduca mu ryahumye. Tutegerezwa gukora ku buryo umugambwe CNDD-FDD atuba nta makemwa, muhanure discipline, gukurikirana kuri ibikorwa biriko birakorwa, abenegihugu bose abe mobilize. Ndabwire niyo tugize inama cyangwa turagira ibikorane, Colonel Anastase arabizi, iyo haje umwe n'ikimanyu mu mugambwe ubutakoze, ujeje mobilisation amenye akantu kose, haba mu bikorwa rusange, ibikorwa byose bikorwa abenegihugu batavyitavye, bavyerekana ko umugambwe utaba wakoze ibikorwa. Ivyo mwari mubizi, abantu ari binebwe, umugambwe ntuburiko urakora. Rero mu bikorwa byose dukora tubikorera kuri tere, muturabire, muze muradukoca, mutwereka aho ibintu bitariko bigenda neza, na cyane cyane ko twugururiye abenegihugu, ubu baravuga. Ntibikwiye rero yuko mwebwe muca mufata akaruhuko, kandi nababwira yuko twari tumaze iminsi tuvuga tuti umugambwe ukwiye kuduza iyindi effort nini cyane. No munsi turabona yuko kuri terrain ubu abajeje ibisata bya leta bariko barakora, kuko ari byo tugomba gukora, ndetse tudugane n'abashikanganje bose baje ku kibuga. Dushaka ko rero tuzosanga abenegihugu tukababura, teza kubasanga ku kivi. Rero ni mwebwe namwe muzoba muriko murabikora ivyo byose. Akaba rero twifuriza kubandanya ibikorwa, nta mita ibaho, nta karuhuko kabaho, sera continuité, camubandanya ku kivi. Kandi ntimwave mutinya nk'abo mukoreye mu ngata ngo bahava babona ko menga hari icyo bahava babahisha. Oya, ahubwo nibo nabo bagiye kuba abakoca banyu kandi gusohora nibyo byiza. Icyo bituma rero twizeye yuko ibikorwa bigiye kubandanya kandi biba byiza. Objectif amatora 2025 tugereza kuduza amajwi, kandi amatora ya 2025 mugenzi azoba yoroshe. Tugereza rero ashike amajwi mwayaharuye neza, muyabona, kuko intara yose izoba iri kwirwana ukwayo. Ntawe uzoja kugira propaganda uri n'abashinga amateka n'abagihuza bateka. Murumva yuko nimugirego bizaba vyoroshe, nta tuzokwicara ngaho haraguharamfo. Hariho ibintu mutegereza kubona abagumyabanga mubasubize ku kivi. Twabonye ko abagumyabanga basubiye kwicara mu Bujumbura, basubiye kugaruka i Bujumbura, twari twarabaduganye, none basubiye kumanuka. Dukora ibishoboka byose ntagire dekret isubira kuva i Bujumbura. Dekret ntizizakora, mwankadira abantu hamwe abona yuko ataduzi wabo ntazwi mu mugambwe, urumva tumuze, mubaduze bose baduge, twabone kukibi hari haruguru, kugira ngo hazagira amatora abantu bose bari bacangamutse, bameze neza, bari kukibi. Ngaho no hereza, ndabifuriza ibikorwa byiza, mwakoze twese.